abantu muri iyi minsi intimidation si kuri Apotre gusa hari abantu ba telefone ati mwega muzi ko Burundi dushobora kubufata mu minota mike ati muzi ko titurengana Uvira duserukira i Bujumbura ati nta biro kuti hari ibirometero bingahe ati mufise ibibazo Apotre intimidation mbere aho bivuga wanyumviye bavuga imvugo bimaze ni Kinyarwanda ni Kinyarwanda none ko bibuvira uzi Bujumbura umugana nyene cyubahiro no kuva mu Kayanza winjira Butare ni hehe kure nakora Butare ni uciye ko Kanyaru ni hafi cyangwa uvuye mu Kirundo y'Ubugesera ni hehe kure nakora kugira ushikiramiro n'iminota mike ivuye yajya mu Kirundo centre iminota kuri centre mu Kirundo iminota 20 n'inga ni abantu usanga nyene bafise hari abantu do qualité inférieure bayi bavuze n'ibintu dakwiye kubiha do qualité inférieure wone jambo ukwiye kuri agaciro bivaye no rivutse ego hariho umuntu ubona ko avuze ikintu kumva uti ni c'est normal ati nta gitangaza ni kujya ku mwana ubona agize umwanda mukuru hama akawicaramo akawivanga uravye ingana n'imyaka afise n'ubwenge nivo yafise y'ubwenge ntutora inkoni oya wavuga uti ukamera mugo usanga umuntu w'umugabo yovuga ibintu mwe nivyo wapi iyo nta muvugizi wa leta yo bivuga oya nta ivyo nta mushikiranganya kwivuna basi yo bivuga wabo bavuye ngo cyose turi hariya barazi gituma bubitsinda hari Bukavu bakanka kuvyura umutwe kandi baravuze yuko bafise iminsi ibiri yo kuha gasopo abarundi ngo bahave none amezi abaye ngahe baye meshi je nababwiye nti gabanya amajambo iyo nduru yo kuzana ibimburumburu n'amasafuriya mukubitira ku mamikoro ngo jo dushitse ngo muri ville ngo hehe ngo turaje ni kareka tubarindira igihe kirekire twaturi ko turabareke cyangwa batubwiye ati nyeri tubuza tumenye ko atakomite dakaye tubarungikira ese komite dakayiza ko bimeze gute nko mugetwe n'ipapuro izo bari nzitse umushitsi mwakira ukwaje aje avuza induru ariko ibyo hari ibintu bita psychose de peur ni ibintu iyo mu ntambara abantu mwasi babona yuko aresista imbere yuko amasa bavuga ati kameme no tukarusotora tukarutangura aratwivuna yego baca bagira ibintu byo kugomba guhungabanya imitima ivyiyumviro kugira ngo abantu babanze baje mu ubwo bavuga ati ejo noneho turafatwa mpiri iyo umaze amwazi amaze kubikamwe ubwoba 50% amaze kukunesha abamaze kukunesha no kugira ngo ubu ubwoba umuntu afite ubwoba rero arahunga aragira ati reka ntaramuke reka ibintu bimpitana mugabe cyomera cyoco yego barabizi bamaze amezi n'amezi ndazitava hasi hajya kurusore hajya barabizi kuko abarundi abasniper batagira ko bangantariye uvyo uyu mutwe urusasu ruca hagati y'amaso abiri dusamba urabyo barabizi ikirere cy'iwacu kontrole n'amadrone atagira uko angana urazi yuko banavyidodera fois passé ngo twarumva bakavuga ngo Burundi bakomanza amadrone menshi arahari n'umusore banyujabutse baba ubona nico bituma bavuga bati none bigenda gute uno munsi rero bari gutera ubwo abantu ico cyo no gifasha indongozi no ufasha kuremesha bene wacu kandi ngo nibaryame basinzire abaja ku mirimo nibayikore abubaka nibubake nta kizobibomora urabyumva ntihagira umuntu areka kuzinduka ngo yigire kuri safari yiwe ngo yibaze ngo hana ku mugoroba umunsi weekend yego bamwe mwenda kujana mu gatumba umupaka baratwugurura twinjira urabe abantu baho bose batibereye ngaho baratekanye nta kibazo na kimwe ntaco bivuze rero ibyo woye ni ibintu by'ibihuha n'ibintu by'amajambo nyene atariyo y'ubugomba gutera ubwoba abantu rero nta bwoba dufise kuko turazi yuko mu Burundi bujyanye mu intare nta kibazo na kimwe message kumbura ubahaye abarundi birumvikana ariko se ikindi nawe muhaca yibaza uyu munsi b'abantu bari ku mipaka nka za Kirundo za Muyinga ndavuga hafi za Giteranyi sinzi hari ahantu hegereye kuri Muyinga hari agace kegeranye ko kuri Gweru na za Busoni za Bugabira
umubano wabo nabo bantu baba bavuga ati umwanya n'umwanya bashobora gutera igihugu hari ingorane bafitaniye abanyagihugu oya nta kibazo niba bandanye umubano mwiza wabo urusyo bikorera uzotera baveko urusyo bikorera uzotera baveko ushatse kuvuga iki ntacyo bitwaye niba bandanye bahana umunyu bagenderanirane batemberanire nta ngorane mugabo baje bararaba ntibarenga amategeko nta kindi n'ahandi hoho kuvuga yuko twokwicura ngo rero waje tuvuga ngo ari ku mipaka ngo ntibaryame ngo basinzire nico kibazo iyo bimeze uko abantu bavuga nk'uko umuntu aca yibaza ko ku mipaka buce bagira nk'ubwoba ntibishoboka ntuze muvuga ico muzi na mwebwe iki gihugu cyacu kirapanze neza ico ndacemera na jewe igihugu cyacu nta muntu wakiva yanga umutekano buri murundi wese yarabwiye akorera iperereza yego buri murundi wese n'umusirikare murundi wese n'umupolisi yego buri murundi wese n'ingwanyi ajejwe umutekano none uhungabanya uciye kwande biragoye ubundi bishoboka barazi icyo bafise iterambere bariko barajamwo bararizi icyari cyabuje iterambere byari iki kintu citwa kubaka imitima yarasambutse mugabo president ayishimiye na leta yiwe Imana ibahezagire cyane kuko baciye bakora ikintu bati imbere y'ibindi byose tubanze dusana imitima yasambutse y'abarundi sivyo tubare tubomagura ibihome byose byabatandukanye tubare tumara ubwoba buri muntu wese yarafise ubwoba kuri naka no kuri naka ubu Burundi bose ni bamwe nico gituma rero ubumwe bagiyemo n'urunani bafise urabona igisirikare n'abahututsi 50 abahutu 50 ubucamanza ni kwa kundi mu gipolisi ni kwa kundi muri leta ni kwa kundi inama nshinga nta hantu na hamwe wo bugica ngo ushobore gusambura abarundi ukoresheje ubundi mu Burundi ari ngaha kiretse bya bihora nyene usanga n'ubundi babandi baba basanzwe no muri atari abantu bamaze kuba abacakara canke bafashwe mu gwati atakundi baba kibigenza nta mujyango nabo ntacoza guhungabanya ngaha je narabwiye nti bantu b'Imana mwabana muri ko murahenda ngo ejo ho bikirobera ngaha ndetse no gutera grenade n'umunsi wotera ibuye ukaritera uwundi muntu wikagura umurobera sinibaza ko urara ngaha nta kirobera cyo Rwanda ngahe i Burundi ukimura amasaha 28 oya ntibikunda cyoba igihugu kirariye ushobora kugira ikirobera utagira bene gihugu abene gihugu baguha amakuru niwe bakugaburira niwe bakunyegeza niwe bakuraza niwe banaterera muri ibi na biriya none ibyo utabifise uzuza ucuja kwanda ninde muhano n'umuzo uraza umurobera apotre ushatse kuvuga ari abandi bamaze imisi bavuga yuko bagwana bashaka kuzoza kubohoza bene wabo mu Burundi cyangwa se gufata igihugu ushatse kuvuga ko atazobishika ko byiza boshira ibigwanisho hasi none abigereje ko mbere ntibabibonye none ishuri bizemo bavugiye ko gihugaye biracuguru none nibareke umuntu atekane rero dutekane mugabo twubake tugavye ntitugira agahimbo k'amahoro nicerekeranye rero no kwentimida canke se no guterabwoba reka tubaye tubwira abantu kuri kuhari ibi bintu cyane by'ihonyabwoko mutanga kwivuga cyane ko nibyo bagomba kudutuka kandi bariko bayitegura tugibazeko apotre iyi intimidation kumbureka tunayiveko kuko iterabwoba twese turabibona neza ko abarundi mugani wawe igihugu kirapanze kiranarinzwe nta kibazo na kimwe gishobora kubaho ubu ntaho kivogera ntivyoshoboka